Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Jeni Twandwimana Esperance nkabamba muri commune Kabarore ku mutumba wa Mutana. Mfise ikibazo c'umugwizatunga yitwa Ndagijimana Vincent. Uwo mugwizatunga umugabo wanje yarafise ahantu yarasanzwe akorera. Amaze kuhakorera mu buryo bwo gucukura ubutare, icyo kibanza yagihawe na societe yacukura ubutare, icukura ubutare aho nyene yitwa Komebu. Uwo Vincent Ndagijimana acaraza atera umugabo wanje amusanga mu ako kazi. Amaze kumusanga mu ako kazi akakamuteramwo, yahavuye amwomora, aramukuramo mu ako kazi aravamo. Umugwanje amaze komogwa yarituye ubutungane, araja kwa mustanteri, yaraje kwa kosi wa mustanteri wa Buramatari, yaraje kwa Buramatari nawe aramwitura. Aho hose bakagenda bamumviriza ivyo bamutunganirije, wamugwizatunga akarahira karenga. Sinzi zete yaramurondereye baramutunganiriza birahera. Amaze gutunganirizwa icaduteye agahinda ino ceke imbabaje no musi nuko amaze kuva gutunganirizwa yaciye akomeza buraguzwa. Yaratelefonye na Buramatari ubwa mbere aragenda amubwira ati nubwo watunganirijwe ntabwo usubira gukora aho hantu Ndagijimana Vincent ntimudakoranye ntigikunda. Nubundi umugabo wanje arataha aravuga ati nteko natunganijwe ndiko ndazirike. Yarasubira amutuma kubugira kabiri ati nubuntu uraza wemera ivyo nakubariye. Aca mubwira ati genda murondera abantu babahanure. Bamaze kubahanura mu vyumvikane zokorana. Abo bantu Vincent yarabazanye barabijamwo umugabo wanje nubundi biranga. Aravuga ati janza mundeke nje mu kazi hamani n'abandi mu kazi. Uzoheza uzatubivugane ndi mu kazi mugo ntitubivugane ndi nyuma y'akazi waranyirukanye. Ivyo birangiye yaratumwe ko muri document hasi. Maze gutaha ntivyagarukiye ngaho. Buramatari yamutelefonye mu gatondo isafari gira gatatu. Amaze kumutelefona yitavye telefone ya Buramatari, ageze kwa Buramatari yamubwiye tiwe ko naguhanuyuka nka kuvyemera. Wavuze yuko ushaka kwitura umukuru w'igihugu. Uburengenda kore ko ndi cisho rya perezida ngaha mu Ntara. Yaciye amufata ubwo nyene bacamuriza imodoka bacamujana mu gasho ka komisari. Aho amaze kugera mwaho gasho ka komisariya yabajijwe kubijanye ngo na audio yari yasohoye arabibasigurira. Ariko umuprokireri yarahari umugore ico gihe we yaza nkubwira ati zana amasezerano mwasezanye na societe originale nawe akamubwira ati genda guha photocopy nta original ndaguha. Nawe acamubwira ati ko wase kuzana iyo original reka ndakwereka ico ngiye kugukorera. Nta kindi yamukoreye imisi 5 yaramushikanye mu bohero rya Mpimba. Aho iryo bohero rya Mpimba kugeza no munsi ari hakire. Ejo bundi umugabo wanje aravuga ati none jewe ndiko ndarengana nziriki ibintu byanje mu gihe bizwe. Burya bagezeyo baciye amwagiriza ngo yakoze fraude y'ubutare. Umugabo wanje baramwomoye muri ico kibanza yakoreramo aramara umwaka urenga yicaye. Ico gihe cyose nta muntu yigeze aza kumufasha ngo we warakoze fraude. Mu gihe aheba hengereye ari wagiye kwitura ubutungane atari bariko baritura ubutungane. Bace bageraho bamwagirize ngo yakoze toni ya fraude y'ubutare. Iyo toni wakora mu iki gihugu c'u Burundi n'uwikiro kimwe n'ubundi mugende mureba ryamye mu Mpimba. Umugore agakora itoni y'ubutare ire akayitwara akayijana ntibamufata. Aho hantu yakora ikibanza yakoreramo carimwo abapolisi bari bahashize bajejwe ivyo bintu bahakurikirana ijoro n'umurango niho barara niho birirwa. We mu gihe yahakorera agaca yitahira atigera arara aho hantu. Ibyo bintu byose ejo bundi Ntara yo mu Kayanza yaramanutse igiye kumumviriza mu gihe yaramaze amezi 10 baramumvirije gusa batarigira mucira ubanza. Yagiye kumucira Ntara yamanutse igiye kumucira ubanza wikubirira bana n'abanyeshuri bariko bariga n'ibikoresho kugira babironke n'inkibana yacanye. Ubu twidicaye ngaho niyo myaka yose nukuri bibarebe nuko mworeba mukadutunganiriza. Umuvugizi ari ngaho sinzi ico gihe babumviriza yuko iyo fraude ariko aragirizwa uwo munsi Ndagijimana Vincent niho yarari ko yoba yagiye iyo fraude yivuga mu gihe hari amajwi menshi uwo Ndagijimana Vincent yigampuniriza. Nukuri abana banje bariko baragoreka ubusa nabo ndetse ko baragoreka ubusa. Sinzi ko leta yo kwemera abana bakaja kwangana mwiba. Urakoze ngerageje gutahura nukuvuga yuko uwo mugabo wawe yomuwe mu kazi ko gucukura ubutare. Yego urakoze. Kwizera Patrice nkamba ku mutumba wa Kivuvu.
burya jewe twaratotejwe tumaze gutotezwa burya umugabo wanje yari afise itongo rigizwe n'ibivini burya haca biterwamo n'umugwiza atunga yitwa Ndagijimana Vincent aca gimba ku nguvu yaratangiye ubwambere aragereka amafaranga umugabo wanje aremera ko bayogurisha yemera ko bayogurisha burya yaciye atugurira icyo yaciye akora yaciye amupfungisha aca gimba ku nguvu apfunzwe burya umugabo wanje amaze kumufungisha arafungwa araburana muri Kayanza aburanye muri Kayanza burya bacamungurira amaze kumunguriza ingozi baca bamujyana mu ibohero rikuru rya Bururi ubunyani yapfungiwe azira itongo ryacu burya no ngaho nyamukumwunguruza burya yaraburanye muri Ngozi barabanza baranka kudusomera nkagumanza gusura burya baranka kudusomera ikintu cyo cyaravuyemo burya bigezaho Vincent arashaka kuba yoza kumugura ari mugasha baramurengutsa ari ku munsi wa gatandatu baradutumako n'umuryango turagenda Ngozi kwa procureur general reka ntitwisigura cyane mwebwe nimuvuga ico baraza kubaha umuco saba burya sinahibwaheze byanje ndafise n'amazu yaciye atera mu mazu nayo inzu zibiri nakotesha binindi nabamwe n'umuryango izo nzu no mu mbavu burya harimo ibimanga amazu yarishikije naromose n'umuryango sifise aho ndiko ndaba mu mwanya ndiko ndangana n'abana batanu ku musozi umugabo n'abapfunzwe azira ubusa yaciye afata cyamagiza fraude ngo yimbye ngo umwobo ngo mw'iryo tongo ryacu kandi uwo mwobo ntawe habaye umugabo wanje yari yibereye mu Kirundo ni ariko arihahira aca avuga ngo yafatiye ngo abakozi ngo batanu ngo bavuye gucukura ngo ubutare ngo nabo ngo baca bimba uwo mwobo ngo bacakuramo ngo ibiro 400 ngo na 70 abo bantu yafatiye ntiyabashengeje ngo bashira habona sentare yamusabye kuba two iyo bashengeza bije habona barase kubashengeza umugabo wanje ariko arapfungwa azira ubusa azira itongo ryiwe nanje ndiko ndangara n'abana kintu gihari bavuze ati iryo tongo yuko atazova mu gashi naho umuntu agurisha ari mu gashi ibintu byiwe ku nguvu urakoze bavyumvise ikintu mbona sozera asaba mwari umuntu antunganiriza naho muri presidence bari baje baravuga ati wewe nibagushikenda porokireri wa Kayanza ale ucagura amazu azoyakurihire ngaho mu Kayanza ureke kwangarana n'abana wifuza ko ari ndeyo kwishura iki kibazo cyawe ikintu no kwishura umuvugizi w'umukuru w'igihugu je niwe twavugana kwa hano mu Kayanza banyirukanye urakoze umvise ndafise n'ibyegeranyo nyakubahwa Buramatari yashikirije ibivi bitatu umukosi yawe nibyo bitatu barabyimbye nta kintu na kimwe gihari nasabye ko bahagarika nabuze n'umuntu bahagarikana n'isaha urakoze ico nabonye nuko mukigize Ingozi haraciye amezi 3 haribonekeje abantu batari bake bavuga ko hari ikibazo muri commune Kabarore cyane ku bintu bijanye no kwimba ubutare hanyuma hakavuga murabona yuko nk'uyu bamuvuze inshuro zibiri mu kiganiro kandi bakavuga ko bari akarenganye ico mbona cyari gikwiye kuba kirakozwe ubu nuko mu ntwaro haba muri commune canke no mu ntara bo banza bakumviriza ingorane yo bihari kuko biraboneka ko iyo umuntu umwe atanguye kuzarihagira ibintu vya bene gihugu irashobora kuba ingorane iyo rero biciye bija mu butungane naho ugasanga naho ntibiriko biratumbera nkuko ngira vyategerezwa gutumbera naho kandi c'ingorane ikindi novuga nuko ya nama Nyenicubahiro mukuru w'igihugu n'abacamanza igihe hariko harinjirwa umwaka w'ubutungane yashimye yuko ubutungane buko bagenda neza ariko aratera ivyatsi abantu bamwe na bamwe baborabuza abandi ugasanga kubera inguvu ashobora kuba afite arashobora aburabuza abandi kubera ko abona yuko batishoboye ico bokiraba no mu butungane bakabona ko hari abenegihugu babura Burundi rero Rwandaba nukuvuga ndaba hajya ahantu hari niyo hoza ndi ntabwo yo mukura hajya ahubwo ndaba hajya inzira iri kuri jewe ndaba rero hajyari nkuko urabona barakase ukwezi nkubu ndaba ntabwo uko bizokurikirana ariko jewe nk'ubu tuhagaza no kubwira uko bizokurikirana kandi ukazoca usanga ari byo nyine
kuko jemba mbizi jemba mbizi buryo uko bazabitondesha ajyamande miliyoni 100 ayo bazakuraho nayo bazashingiraho ijya ndiki yanjye yoyo nta n'igihumbi na kimwe kizopfaho kuvuga rero kandi jewe nta burenganzira nogira bwo kuvuga ati ndaba ni mu mureke ese baba bamuretse habaye iki ese keretse banditse ati bise ntiyemeye ko yatsinzwe ntibarinde gusoma urubanza nuko babikora ubu rero ndaba n'impaka barusoma nibarusoma hanyuma kubera ntarimo burana na leta burana nanje nimba rero ndabazova mu gasho jewe nije nzotonda mvuga ati jewe ku ruhande rwanje ndamubabariye ambo ivyo rero bizova ku burenganzira bw'imitego ikomeye kuko je ndashaka kuvuga ijambo ndamubabariye ndaba yasohoka ibararika oya erega ndaba yavuye mu gasho agiye ndaba hitaza yiyoroheje bari baduteranije ku munsi erega ndaba bari mahano nubo ndaba abagikora akazi ariko we yaje afise umwigo wo kuvuga ati nanje aho yashyize mpamushyira jewe nkanjye ho kugira ndabafunga nubanza nkajya mu kuzimu cyangwa ibyanjye bigahera cyangwa kugira ndabatsinde umva nimba munamuhanura mumubwira ati uku nta buzu uzojya mu ijuru wariwe wowe wicara uzi ko utokugera umutsinda ntibibaho niyo urubanza barukura muri iki gihugu bakarujyana muri gasamburamanza yo ku isi yotsinda gute icyo cyo ntikibaho ahubwo kujya ni ukwiruhiriza urandukarire Joana hora iyi si turiko yarahumanye ujye imana yaye nta n'umwe yari bumwake uw'imana yazagiye nta n'umwe yari bumuvume hora korere cyane mwananje isi nuko yarahumanye kuko abagabo barajya imbwa nazo zikishyura kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze icyaha iyo wirariye kuvuge